Inshuti bakunzi mukurikirana urubuga rw'intara ya Gitega turabaramukije. Ishiramwe mpuzabajiji ryaratunganije ikoraniro kaminuza ku rwego rw'igihugu kuri uw'Imana igenekerezo ya 14 Ntwarante 2021 mu ntara ya Gitega. Intumbero y'iryo koraniro kwari kurabira hamwe ivyo bamaze kurangura kuva iryo shirahamwe rishinzwe mu 2018 ndetse n'ivyo bategekanya gushikako muri uyu mwaka wa 2021. Nkuko vyashikirijwe na Odas Ndayize aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko mu Burundi, kabaye n'akaje ko kwakira abajiji bashasha binjiye muri iryo shirahamwe no kwerekana komite shingwa bikorwa nshasha. Kurikirana uko vyari byifashe. Nawe giko baje atari bake twabakiriye binjiye muri association z'abajiji, twongeye kandi no kunagura bari mu rwego nshinga-ntwaro kugira ngo imigambi twishinze dushobore kwirangura neza. Muri uyu mwaka twari twishinze yuko gutsimbataza amakomite mu maprovensi twarashoboye kubishikako. Hariho amaprovensi mbere yashoboye gushika no gushira imigwi ijejwe gukurikirana ibyo association yacu mu makomite. Hari n'abandi bakiri inyuma harimo amaprovensi nk'atatu mbere niyo tugiye gushirako n'ugucana kugira ngo nabe w'intara hose habe komite ishobora guserukira ishirahamwe ryacu. Ariko mama uze amaprovensi menshi ncangira ngo n'ababwira nk'iziri imbere y'izindi nka Ngozi irateye intambwe ishimishije cyane, bari mu makomine menshi. Kirundo ni benshi mbere nk'aho makomine muri mu province murati n'abaje ngaho mwabonye yuko bari benshi. Na Gitega rero kandi hari bamaze gutera n'intambwe yongereye, baramaze gushiraho n'amakoperative kugira ngo abantu baze barafashanya. Ihangiro nyamukuru ni uko duterera mu migambi y'iterambere, kuko iyo abantu ari benshi bagiye hamwe byaba mu makoperative byaba mu kurima, urumva twebwe dushyira imbere ibikorwa. Muri iyi migambi rero leta nkozi yishinze ni uko abanyagihugu boheza bakayitaba bagaterera bagakura amaboko mu mpuzu kugira ngo bijukire ibikorwa by'iterambere. Urumva rero twebwe duhamagara abajije ati nimwumve akamo mukuru yabateye mukunda ibikorwa kugira ngo atabikorwa nta terambere. Twebwe rero icyambere ni uko abajiji bose bofasha muri uwo mugambi w'iterambere y'iki gihugu cyacu. Twebwe cyane cyane urumva n'ibikorwa bwaba uburimyi bwaba ubworozi bwaba amahinguriro nta na hamwe bimiriwe. Twebwe rero uri hose niyo uri mwigisha aho uri kurigisha menya yuko ako kazi kawe uteza kubakora neza gusa. Ni ukuvuga rero mukurarika abantu bakitaba ibikorwa by'iterambere. Nubwo niyo uri muri iyo koperative isanzwe kora neza gusumba rusange. Iyo niyo ntumbero, si kuvuga yuko tuzogenda tugashiraho washika n'andi mashirahamwe menshi ngo twavuga ati ngayo mashirahamwe ariho urumujiji bakaroroka abantu. Murabona kahise ku Burundi kaguma kandi kabaho abantu bishaka. Turakeneye rero yuko kahise ku Burundi kuba twanizwe kumwe. Warasanga kuri twagiye turacamo bya politike n'ikigo usanga umuntu wese agomba kwandika histoire y'u Burundi kahise y'u Burundi uko yishakira kubera kuko yaba afite icyo agomba kugana. Murazi ko bamuruha bose banditse ibitabo mubwo bacu usanga kenshi bandika sur commande. Umuntu ashobora guha ugeni mu nyandikire igitabo kimeze gutya kubera kuko abashaka ikintu agomba gushikaho. Ariko rero twebwe icyo twashaka ni uko histoire y'u Burundi kahise ku Burundi kandikwa hakurikijwe ukuri, kandikwe neza, kigishwe, kuko hajya un peuple sans histoire ntacyo ibintu bimaze. Kuko
burya ikintu gikomeye cyane gituma abasha n'ibihugu bitera imbere hariho ibintu bya culture, hariho ururimi